Mu nama y'ugwaruka ku mugabane wa Afrika kwijanye n'amahoro umutekano ku ncuro ya gatanu umunsi wa kabiri waranzwe no kurabira hamwe ishigwa mu ngiro ry'itegeko ry'ugwaruka rwo muri Afrika inyuma y'imyaka 200 ribayeho. Umwe mu rwaruka rwavuye mu gihugu gihana intwaro rusange ya Kongo yashikirije ko ugwaruka muri ico gihugu rufise uruhara rukomeye mu gukomeza amahoro ariko ruhura n'ingorane zijanye n'intambara, aho yagarutse ku ntambara zibera mu burere butandukanye bw'ico gihugu, aho imigwi y'abitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano bigatuma ugaruka atamahoro rugira, abandi bakabura amahirwe yo kubaho, aho usanga hariho abari mu bushomeri. Kubwiwe kugaruka gufatwa nk'abantu badasanzwe mu gukomeza amahoro, iterambere no mu kubaka ikibano kinywanisha. Desire Manirakiza umuhuza w'ikorwa mu ishirahamwe PAEJ ati kubona iryo tegeko ridashirwa mu ngiro n'ubukene bw'uburyo bw'amafaranga, aho yahimirije amareta gushira uburyo bukwiye mu ico gikorwa. Ikigira c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza yuguruye icese ibikorwa vy'iyo nama yashikirije ko Uburundi bwamaze gutahura bwongera bubona ko ugwaruka rufise uruhara ntangere mu iterambere no mu gukomeza amahoro n'umutekano. Yashikirije ko leta y'u Burundi yamaze kwemeza iryo tegeko y'ugwaruka muri Afrika, aho avuga kandi ko ukuryiga kugire rishigwe mu ngiro bizofasha vyinshi mu bikorwa. Le thème retenu pour cet événement parallèle est intitulé Icivugo catowe kuri iki gikorwa ni itegeko ry'ugwaruka rwa Afrika ku myaka 20, isezerano rigana ku iterambere. Ico civugo gihamagarira amareta kwirimbura kubimaze gukorwa mwishigwa mu ngiro y'iryo tegeko, kurengera amajambo hakaboneka ibikorwa. Igihugu cacu caramaze gutahura uruhara rw'ugwaruka mu bijanye n'iterambere ry'igihugu. Leta y'u Burundi yaramaze kwemeza iryo tegeko ry'ugwaruka rwa Afrika. Igikorwa cabereye muri Gambia itariki 2 mu Kakaro umwaka wa 2006. Le 2 juillet 2006.